Mana turaguha icubahiro muri kino gitondo, dusubiye kuduza ishimwe n'icubahiro kuri wewe Mana. Niwe waduhaye kano karyo kugira dushobore kuba mu bwiza bwawe, niwe wadutumiriye kuri ayo meza. Nico gituma Data wo mu ijuru subiye gusenga, reka ugirire neza umuntu wese yashitse muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Reka inzimano yawe Data wo mu ijuru, umuntu wese ari hano muri kino kibanza Mana yigeko mu izina rya Yesu Kristo. Ntaba ari twebwe, ariko izina ryawe Mana rirushirize gushigwa hejuru. Ndakweretse uyu mwanya wose Mana tugiye kubana hano mu ijambo. Reka bari ugaragara kuko niwe witwa jambo. Reka wihishurire ubwoko bwawe Mana. Reka ugirire neza Mana ubwoko bwawe. Reka dukurire mu iryo jambo ryawe Mana. Reka mwami wanje twakire Mana ibikomoka muri iryo jambo ryawe. Ahasigaye ni wewe ushizwe hejuru, ni wewe twamamaza, ni wewe duhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Muri kino gitondo natewe iteka ryo kuba imbere yanyu kugira dusangire ijambo. Umutwe w'ijambo numva Imana yandongoye kuvuga ni inyungu zo kurondera mu nyonga z'Uhoraho. Inyungu zo kurondera mu nyonga z'Uhoraho. Imana ihezagire abashoboye kuturongora mu gitondo mu mwanya wa 2:30 baturongoreye muri uwo mutima nyene, aho batubwira yuko dutegezwa kurondera mu nyonga z'Uhoraho. Nanje bihuriranye numva Imana yashize ku mutima gusubira kuvuga inyungu turonka mu nyonga z'Uhoraho. Haleluya. Hari indirimbo dukunda kuririmba tusanzwe tuyizi, bavuga ngo mu nyonga zawe heza, aho niho nagenewe. Mu nyonga zawe heza, aho niho nagenewe. Uyu muririmvyi yari yarahishuriwe, yari yaratahuye yuko kubaho kwiwe kwagenewe kuba mu bwiza canke mu nyonga z'Uhoraho. Ngwaho niho nagenewe, niho twagenewe kuba, niho twagenewe twebwe twakurikiye Kristo. Aho niho twagenewe, aho niho duhamagariwe kuba, mu bwigobeko, mu bwihisho, muri asile, muri abri bw'isumba vyose. Akaca avuga ngo unzigamiye mu maboko yawe. Iyo novuga ni resultat, nivyo turonkera muri yo presence, turazigamwa. Unkikuje impande zose, aho niho nduhukira akaruhuko ko muri presence y'Imana. Haleluya. Imbere yuko nza kuvuga izi nyungu, ndashaka mvuge
bene data, imana mu kuturema yaturemye kugira tugiranire imigenderanire nayo. Ivyo murabizi, kumbure musanzwe mubizi, ariko mugabo n'abadasanzwe babizi ndashaka ngo muvyumve mu bitahure. Imana mu kuturema yaturemye kugira tunywane, yaturemye kugira tube umwe, yaturemye kugira tugirire ubusabane, kuko ni imana ya relation, ni imana y'imigenderanire. Igihe rero imana yaturema, yaturemye muri ubwo buryo iduhamagarira kuba muri communion nayo, muri ubwo busabane nayo. Nukuvuga kuza mu bwiza bw'Imana canke kurondera mu nyonga z'Imana si ibintu, si ide, si ciyumviro ciza gusa, ariko ni ibintu vyankenegwa, ni ikintu kiza imbere y'ibindi vyose. Haleluya! Ni ikintu kiza imbere y'ibindi. Kuza mu nyonga z'Uhoraho canke kurondera mu bwiza bwayo ni ikintu kiza imbere y'ibindi, si ikintu dukora kuko ibindi twabihejeje, si ikintu kiza kuko tubonye akanya akana kariya, ariko ni ikintu kiza imbere y'ibindi. Haleluya! Rero kutabikora canke kudakora, kutaba muri uwo mutima ukuza canke kurondera mu nyonga w'Uhoraho, nukuvuga nuguhomba iyo privilege canke iryo bakwe Imana yatugiriye, aho yaduhaye uruhusha rwo kuza mu bwiza bwayo. Kudakora canke kudaba muri ubwo bwiza bw'Imana, tuba turiko turahomba. Hari vyinshi twungukira mu bwiza bw'Imana, hari vyinshi kandi udashobora kuzoronkera ahandi atari mu bwiza bwayo, mu nyonga z'Uhoraho. Haleluya! Hari mu buzima bwacu bwa kino gihe, murabizi ubuzima burasugereje, hari ibintu byinshi bidutwara, hari byinshi bidutwara hirya no hino, hari gutwara abana ku ishuri, hari ubuzi, hari ibintu byinshi bigenda bidukwega. Ariko mwene data, nje kukubwira muri kino gitondo, wewe wahamagariwe kuba mu bwiza bw'Imana. Hejuru y'ivyo vyose duhamagariwe gukora mu buzima bwa misi yose, nta kintu na kimwe gishobora kumbuza kuza kurondera mu bwiza bw'Imana canke mu nyonga zayo, kuko aho niho nagenewe. Umuririmbyi niko yatubwiye, aho niho nagenewe, aho niho nahamagariwe kuba, aho niho twebwe tuguma. Twebwe ntidushobora kuhava, kuko twebwe naho nyene twahamagariwe kuba. Haleluya! Ngiye gusoma ijambo kugira dutahure cyane ivyo ngiye kuvuga. Tugiye gusoma mu Ingoma ya kabiri igice ca 26. Ingoma ya kabiri igice ca 26. Nuko abantu bose b'Abayuda bahitana Uziya baramwimika, bamusubiriza ku nganji y'umwami se Amaziya. Uziya yari amaze imyaka 16. Niwe yasanuye i Eliyote ahagarura i Buyuda, umwami Amaziya amaze guhamvya ba sekuruza. Nuko Uziya yari amaze imyaka 16 igihe yaja ku nganji, araheza ayimarako imyaka 52 i Yerusalemu. Nyina yitwa Yekiriya w'i Yerusalemu nyene. Umurongo wa 4, akora ivyiza Uhoraho ashima, nk'ivyo se Amaziya yakora vyose. Ashira umutima kukurondera Imana mu gihe cose. Ashira umutima kukurondera Imana mu gihe cose ca Zekariya, umuntu yamwigishije kubaha Imana. Kandi uko yakomeje kurondera Uhoraho, Imana yamuhaye umugisha. Haleluya! Iyi ni histoire y'umwami Uziya. Ni umwana Imana yagiriye neza, yari akiri muto, imuha ubwami, imushira ku butegetsi, imugira umurongozi.
muri kino gitondo ndashanda kubwire yuko twese twahamagariwe kuba abarongozi. Mu bitahure ushobora kuba umurongozi, ushobora kuba uri umurongozi ku buzima bwawe, uri umurongozi w'ubuzima bwawe, uri umurongozi, bamwe n'abarongozi b'imiryango, bamwe n'abarongozi mu buzi butandukanye, ariko twese Imana mu kuturema yatugize abarongozi. Imana rero iratora uyu mwami Uziya akiri muto cyane, yari afise imyaka 16. Hanyuma imaze kumushiraho Uziya mu buto bwiwe, igitangaje cyane muri iyi histoire nuko yarazi yuko ntashobora gushika kure atarondeye Imana, ntashobora kurongora neza atarongoye Imana. Ndashaka mpagarare umwanya mutoyi kuri iyi nkuru, mvuge ibintu cyane cyane abantu bakunda kwitwaza kutarondera Imana canke kutaba mu nyonga z'Imana. Icambere, ndi mutoyi, ndacyari muto. Umwami Uziya yari akiri mutoyi, yari afise impamvu zo kuvuga ngo ndacyari muto, ntiharagira yuko ndongenda Imana. Haleluya. Iyi myaka ya 16 ni imyaka y'ubuyabaga, aho ya adolescence, aho umuntu umujene aba yiyumva, aho yumva ibintu byose ko abimetriza, aho yumva yuko ibintu byose ndazi ngene nzobikora, jewe ndabibona byose, kwa kundi umuntu ashobora kwibaza. Yarakiri muto, ariko mu buto bwiwe yaratahuye yuko we ntashoboye gushika kure atabaye mu bwiza bw'Imana, atarondeye Imana, adafatanye n'Imana. Ndashaka kubwira umujene wese ari hano muri kino gitondo, mu buto bwawe niyagira icyumviro na kimwe gishobora kukubwira ngo jewe ndametrize, niyagira ikintu na kimwe gishobora kukubwira ngo jewe ndashoboye. Ariko muri kino gitondo je kukubwira nk'uko uyu mwami yarakiri muto mu buto bwiwe, yavuze ati jewe sishoboye, ndashaka ngo uhindukirire Imana, uvuga uti Mana naho nshoboye gushika. Haleluya. Ikindi kigira kabiri dushobora kubona icitwazo abantu bashobora guhagararako, ndakwije, jewe ndakwije, none jewe noza kurondera Imana, je byose ndabifise, byose bigaragara byose, none niyihe mpamvu? Hari abantu boruja kubwira ubutumwa ukamutumbera akabanza akakubwira ivyo, byose ndabifise, ahubwo mbwira nimba ukenye mbwira ndaguheko. Donc bo bazi yuko kurondera Imana ari ubukene, turondera Imana kubera ubukene. Haleluya. Donc ndakwije. Uyu mwami Uziya yarafise iyo mpamvu, yarashobora kuvuga iyo mpamvu, yarashobora kuyihagararako mu kutarondera Imana, kuko yari umwami, yaraganje, yarafise ibikwiriye, yarafise ibimuherekeza, yarafise ibintu byose bikwiriye. Ariko hejuru y'ivyo byose yaravuze ati ibi byose n'ubusa ntari kumwe n'Imana. Haleluya. Iyi ngiyi impamvu abantu benshi bakunda kuba bariko barahagararako bavuga ngo nibikwiriye, jewe sinza kurondera Imana. Haleluya. Iyindi mpamvu igira gatatu, ndi occupé, mfise byinshi nkora, uruva akazi karantwara, uruva nja hirya no hino, mfata ama voyage, ibige n'ibiki bya bintu byose bashobora kwitwaza. Ariko nguyu uyu mwami mu gutwara mu gihe ciwe yaratwaye, yari igihe cy'ingwano, cyari igihe cya conquête, cyari igihe hari ukugwana, bagenda bagwana, bafata amateritoire, bafata udutumba, bafata amakomine, bafata amaprovinsi. Cyari igihe n'ukuri, cyari igihe cyo gukora, aho yari gushobora kwitwaza yuko ari busy. Ariko nguyu umwami atwara igihugu, ariko aravuze ngo naho jewe ndi busy, naho jewe mfise ibindemereye ibikorwa byinshi, jewe ndazi kuroranirwa kwiwanje yuko kuva kuhoraho. Nigiki mwene data we uvuga yuko udashoboye? Nigiki cyo shobora kugutwara umwanya aho ushobora kuronka umwanya wo kuza kurondera mu nyonga z'Imana? Ariko nguyu umwami araza akakora ku mitima yacu, akatwereka yuko byose bivana n'ishaka ry'umuntu, byose bivana n'intumbero umuntu yafashe.
Haleluya. Byose bivana aho wewe wajanye ubuzima. Rero nguyu Uziya, umwami Uziya, nguyu tushobora kumwigira ko byinshi, ariko reka mbandanye gatoyi. Nukuvuga nguyu aragiye ku butegetsi, nguyu Imana imugiriye neza. Ijambo ryatubwiye yuko yatwaye imyaka 52, kandi batubwira yuko ngo abantu bose nukuvuga abanyagihugu bose ngo bari babinezerewe, nukuvuga baramuherekeje, baramwimika, nukuvuga yuko barabinezererewe, baramwimika, bararyoherwa. Hanyuma nguyo atwaye imyaka 52. Nukuvuga ugutwara imyaka 52, ibi bitwereka yuko ivyatumye aroranirwa iyo myaka ngiyo yose ku butegetsi, agatwara imyaka ngiyo, bigaragaza yuko sokre canke ibanga ryari rihagaze mu kurondera Imana. Haleluya. Mwene data, urashaka kuroranirwa, rondera Imana. Mwene data, urashaka kubaho bwa buzima, hari indirimbo dukunda kuririmba ngo aho uri hari ubuzima. Bijya ntitubivugisha umunwa, ariko mugabo nukuri kuzima, nukuri ahari haba ubuzima. Ngo uyu Uziya mu buto bwiwe, mu gutwara kwiwe mu buto bwiwe, nguyu aratahuye ibanga ry'ukuroranirwa. Si nivyo gusa, umurongo rero wa 5 ngo ashira umutima mu kurondera Imana mu gihe cyose ciwe ca Zekariya. Hanyuma ngo kandi uko yakomeje kurondera Imana yamuhaye umugisha. Haleluya. Ngiyi resulta, ngiyi inyungu igaragara ijanye ihagaze mu kurondera Imana, mu kurondera mu nyonga z'Imana. Ngiyi inyungu yaronse umwami Uziya. Iyo bavuze bati Imana umuha umugisha, nucubona amafaranga gusa, ibizu byinshi gusa, nuhavubona uhagarara kuri ivyo. Ariko Imana yivuze ngo prosperité, nukuvuga twebwe nk'abantu bagendana n'Imana, ubutunzi bwacu buhera indani. Ubutunzi bwacu buhagaze kuri bya migenderere yacu n'Imana. Nukuvuga Imana irazi ikatwubaka indani kwanza, ikaduhishurira, ikaduhingura, ikaduha vya bindi bikenewe byose bijanye no mu mpwemu. Hanyuma iyo bimaze kugaragara mu buryo bw'indani, bikazana rero novuga ni ivyamwa, bigasohora ivyamwa, akaba ariko kuroranirwa mu buryo bugaragara. Tukabona amahoro, tukabona umunezero, tukabona ivyo byose Imana igendera bitugirira. Uko niko bita umugisha. Haleluya. Donc nguyo Uziya rero ngo Imana umugisha kubera kugendana nawe. Muri Yeremiya igice ca 29 umurongo wa 13 niho batubwira ngo muzondondera kandi muzombona nimwandondeza imitima yanyu yose. Muzombona, uzomubona mwene data, uzomubona, kandi niwagenda kumurondera uzomubona, kuko niwe yabivuze, niwe guhaye ugo ruhusha wo kumurondera. Arabivuze, araguhaye garanti yuko uzomubona, ngo niwamurondeza umutima wawe wose. Yeremiya 33 umurongo wa 3 naho niho havuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Mpamagara. Yacu witinya, mpamagara. Yacu wumva isoni, mpamagara. Nije ndaguhaye ugo ruhusha, mpamagara, ndakwitaba. Si nivyo gusa, sindakwitaba gusa, ariko ndakwereke ibihambaye, ndakwereke ibihambaye n'ivyikinze ibyo utari bwamenye. Haleluya. Muhamagara. Ubwo n'uruhusha yaguhaye, abati mpamagara, kuko niwanyegera jewe ndafise ico nzoguha. Niwanyegera nzokwereka ivyikinze, vya bintu udashobora kubonera mu maso mw'isi garagara, ariko vya bindi uzohabigwa bakabiguha munsi y'impwemu. Haleluya. Mu Baheburayo igice ca 11 umurongo wa 6 niho
batubwira bati utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera abayirondera, igaha impera abayirondera, iratanga impera, iratanga umushahara ku bayirondera. Ntitugenda dufise intumbero yo kuja kurondera umushahara, ariko yoyo ntivyijana. Wagiye kumurondera azoguhemba, wagiye kumurondera azoguha impera. Haleluya. None izo mpera nizihe bene data? Nizihe izo nyungu? Nizihe? Icambere ngomba kuvuga, Imana mu bwiza bwayo iraturongora, iraduha direction, iratuyobora mu nyonga zabo. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 23 navuga ngo arandongorera, aranjana, andongorera hafi y'amazi. Uko niko avuga umwanditsi wa Zaburi yari Dawidi. Niwe karabivuga mu Migani 16 naho umurongo w'9 naho bakavuga ngo umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe, ariko uhoraho ni watumbereza ibirenge vyiwe. Uhoraho mwene data ni wazotumbereza ibirenge vyawe. Uhoraho ni wazotumbereza ijya projet yawe. Uhoraho ni wazotumbereza kijya gikorwa cawe. Uhoraho ni wazobishira ku murongo, kuko ngo umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe. Umutima w'umuntu ufise aho ugarukira mwene data. Wewe ntushobora kwirongora ngo wishikane, ariko turafise umurongozi, turafise umuntu aduherekeza, ni turafise wa wundi tujana ku ntambuko ku yindi. Uwo niwe rero duhamagariwe kwegera, kubera uyo yaratwemereye ko azoturongora. Mu Migani igice ca 20 umurongo wa 24 niho bavuga ngo urugendo rw'umuntu ruva kuhoraho. Urugendo rw'umuntu ruva kuhoraho. Urugendo rw'umuntu ruva kuhoraho. None umuntu buntu yotahura inzira yiwe bite? Haleluya. Ibi vyose biratwereka yuko bene data naho dushobora kwishikana, naho dushobora kwigerera, turakeneye kurongorwa n'iyo Mana. Urashobora kwibaza yuko ushobora kuba ubimetriza, ariko mwene data aje kukubwira muri kino gitondo, wewe ntacu ushoboye kumetriza, na experience ushobora gukorerako. Ngo ujye umwami Dawidi igihe cyose yari ku rugamba, igihe cyose aronsa akanya yarasubira inyuma akaja kurondera Imana. Imana ikamuha strategy, Imana ikamuha ingene ashoboye gukora uingwano, Imana ikamubwira ingene akwiye kubigenza. Igihe cyose genda urabe mu gitabo, genda urabe uwo mwami Dawidi ngo yarahindukira, ngo yagenda gukonsulta Imana, yagenda gukonsulta. Iyumvira umuntu ari ku rugamba, afise abasoda benshi, azi kugwana, afise ubuhinga bwose, afise ibikenewe vyose, aho yovuga ngo ndabimetriza, ndabishoboye, ndashobora kubikora neza. Ariko aratahura yuko ntashoboye gushika, n'ingwani kurikira ntazi ingene ziza kugenda, ariko agaca asubira inyuma akaja kurondera Imana. Mene data gira ndakubwire, mu bwiza bw'Imana Imana iraturongora. Mu bwiza bw'Imana Imana iratwugurura amaso. Mu bwiza bw'Imana Imana iratwereka ingene dukwiye gukora ibintu n'ingene tutakwiye kubikora. Haleluya. Mbega waruzi yuko mene data ushobora gukora umugambi, Imana ikakubwira ngo wewe uyu mugambi ntukwiye kuwukorera muri Bujumbura, wewe Jimuyinga. Haleluya. Kuko ari hibona yuko uwo mugambi ari uzobororanirwa. Haleluya. Turakeneye kurongorwa abantu b'Imana, turakeneye kurongorwa. Ivyo navyo nitubikura mu ibarabara, ivyo navyo nahandi tubikura atari muri presence y'Imana. Kare Obedi ariko araturongora yatubwiye umuntu witwa Yehoshafati. Murashobora kuza kuraba, ntizuza kumusoma ingoma ya 2 igice ca 20. Yehoshafati
yarasugerejwe n'amahanga atandukanye, abamoni, abayewusi n'abandi bose batandukanye. Yarasugerejwe, yaramerewe nabi. Baratubwira yuko hageze n'igihe agira ubwoba, aho yumva afise ubwoba, yumva yuko kabisa biraheze tugiye gutikira. Ariko ikintu ni kimwe, aratahura yuko hariho Imana. Haleluya, aratahura yuko hari Imana. Nje kukubwira mwene data, muri ubwo bwoba, nje kukubwira muri ivyo bigusugereje, haracariho Imana. Nje kukubwira yuko Imana yacu irahaba. Imana yacu mu bihe bitandukanye, mu bihe bigoye iraseruka. Iki nico yakoze rero uyu Yehoshafati nabiwe, arabarahindukira ngo baja kubaza Imana. Bagiye kubaza Imana, ikintu kimwe Imana yamuhaye, yamubwiye ngo iyo ngwano si yawe. Mene dacaje kukubwira ngo iyo ngwano si yawe. Ivyo uri kuracamwo iyo ngwano si yawe. Ivyo uriyumvira si ivyiwawe, kuko hari uwundi agihaguhe ingene bigenda. Haleluya. Imana rero iramubwira ngo iyo ngwano si yawe. Hejuru y'ivyo Imana imuha ingene rero agiye kuza kugwana iyo ngwano. Yehoshafati wico yagize, erega yarataziriye Imana. Haleluya. Ni gute umuntu ari ku rugamba? Ni gute umuntu asugerejwe? Ni gute uza kumubwira ngo tazira Imana? Tazira Imana. Atari abantu bazi presence y'Imana ntiboshobora kuvyemera, kuko n'ubusazi. Ariko nje kukubwira mwene data, iciyumviro c'Imana nico co. Logique y'Imana itandukanye na logique y'abantu. Ingene Imana ibona ibintu siko abantu babibona. Yehoshafati ngo batazira Imana, barahimbaza Imana. Imana, haleluya, ngo iba itanguye kopera muri uko kuririmba, muri uko gutazira Imana. Ngo rega baba tipe bariko bagwanira hamwe, ngo batangura guhindukiriranira. Bo nyene baratikurana, bo nyene baratikurana. Murashobora kwibaza ingene ivy'Imana ikora. Ariko mwene data, iyo uvire rero, ni gute vraiment Imana ishobora gutanga iciyumviro nk'ico, hanyuma umuntu akacemera akakigenderamo, hanyuma kigakora, atari umuntu kwere yamenyanye n'Imana. Igihe ca Yosuwa baragiye baragwanye, bageze mu Yeriko, bagira bagifate, Imana ibabwira ngo ni mukizunguruke. Haleluya, ngo ni mukizunguruke. Ni gute dufise inkoho, dufise ibikomeye, kandi turabona yuko dushobora kubagwa. Ariko mugabo Imana irababwira no, hindura strategy. Imana yacu ni Imana ihindura strategy. Ego hari ivyo umetriza, hari ivyo yakubwiye uyu munsi, ariko ivyo ntibikwiriye kuko hari intambuko yindi. Naho rero tukeneye kuja kuyirondera, kuko turakeneye ko atuyobora. Uwo ni wa metriza, uwo ni wabona imbere, uwo ni wabona finalite y'ibintu, uwo ni wadushikana ngo araturongora. Haleluya. Sasa inyungu ya mbere ndakubwiye mene data, aratuyobora, araturongora. Haleluya, araturongora. Urashobora gufata ingingo nziza, ariko ukayigifata mu mwanya mubi. Ninde zo kubwira nuya bimetrize uhoraho. Ushobora gufata ingingo mbi, haleluya, mu mwanya mwiza, karakaje Imana iguhaye, ugasanga urahombye, kandi Imana yari yakugurura imiryango. Ariko igihe tumatanye n'Imana, Imana iraturongora, tugakora ibintu vyiza, tugafata ingingo mu mwanya mwiza, tukabona bigenda, akagenda aratuyobora. Haleluya. Ikigira kabiri, iyo turondera mu bwiza bw'Imana, aratwihishurira. Haleluya. Araduhishurira amabanga. Icambere abanza kubwira, abanza kutwihishurira we, tukamumenya. Mwene atandanje kukubwira, urakeneye kumumenya gose. Uko tugenda tubana nawe, agenda twihishurira.
tugenda tumumenya, tugenda tumubona, akagenda aratwihishurira. Turakeneye guhishurirwa. Ivyo navyo ntahandi dushobora kubironka atari mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Turakeneye guhishurirwa, turakeneye kumenya. Ega mwari muzi yuko twebwe dukorana n'Imana, Imana iraduhishurira amabanga. Ngira ndakubwire yuko ijambo ry'Imana niryo ritubwira mu Baroma igice 18 umurongo wa 19 ngo isi ngwirindiriye uguhishurirwa kw'abana b'Imana. Isi naho hanze barakeneye kubona ibikuvamwo mwene data by'amabanga, barakeneye kubona uzana ibintu bishasha aho batari ko barabona inzira ukahazana inzira. Kuko ndakwibutsa yuko Imana wewe yakugize inyishu. Imana wewe yakugize inyishu, wewe ushobora gukiza ihanga, wewe uri umwe. Haleluya. Wewe ushobora gukiza imiryango, wewe uri umwe. Nico gituma igihe tugiye mu bwiza bw'Imana, Imana irakeneye kudukoresha cyakindi yaduhamagariye kuba kuri inosi. Rero nta handi ishobora kukironkera atari mu bwiza bwayo. Aho rero nihaza akaduhera amabanga, akaduhishurira, akatubwira ati umviriza ibi bintu biriko biragenda uhumuriza abantu banje, genda ubahumurize kuko ndabibona. Haleluya. Ndabibona. Uko niko atubwira, uko niko yatugize, kuko yatugize umuco. Haleluya. Aho rero nta handi dushobora kubironkera atari mu bwiza bwayo, mu bwiza bwayo, mu bwiza bwayo. Aho ni iduhishurira, ikaduhishurira n'ubugwayi dufise. Haleluya. Mbega waruziga mwene data, wega wewe ntuwiyizi, ntiwiyizi na gato. ntiwiyizi na gato. Ushaka kwibaza yuko vraiment jewe ndiyize, akuna. Wewe ntiwiyizi, ariko igihe tumwegera aduhishurira ubugwayi dusanzwe dufise muri twebwe, akatubohora. Niwe duhishurira ivyo tugwaye bantu b'Imana, akagenda duhingura. Uko ni Dawidi yabivuze muri Zaburi, niho yavuze ngo sonde moi Seigneur. Uravyumva? Sonde moi. Iri jambo mu Kirundi bavuga ngo unsuzume, suzuma Mana, suzuma. Iyo bavuze iri jambo sonde, reka tuhora tunarikoresha mu buryo bw'ubuganga, bakavuga ngo bamushize mu isonde. Isonde ngo rega bamushize mu isonde. Nukuvuga ni ikintu binjiza nyene bakikinjira indani hariya, indani rimwe na rimwe kigakora fonction, kigakora mu gusohora ibintu kumbure kuko vyabuze aho bica muri voie normale, mu nzira zisanzwe zihari. Ariko kandi hari n'igihe bagaburira uwo muntu babicishije muri iyo sonde. Nukuvuga rero twebwe iyo twegera Imana, nukuvuga iraduhishurira ivyo tugwaye, aho tugwaye tukabisora, hanyuma si hejuru y'ivyo ikaduha n'ivyayo, ikavyinjiza muri twebwe, ikaduha ubumana bwayo, ikatuzuza ubumana bwayo. Nta handi bishobokera mwene data, nta handi atari mu bwiza bwayo. Ngizi inyungu mene data wewe uhamagariwe kubamwo, kuko nta muntu numwe ari hano muri kino kibanza yahamagariwe guherekeza abandi. Wewe ibi ni ivy'iwawe, si ivy'iwanje gusa, si ivy'abanaka gusa, ariko twese uko turi hano muri kino kibanza, ngizi inyungu turondera mu bwiza bwayo. Rero mene data urahamagariwe kuba muri ubwo bwiza bwayo. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo tubwira ngo abantu banje, mon peuple bapfuye, péri, bishwe no kutamenya. Kutamenya iri jambo kutamenya, ugiye kuraba mu itsitso ry'Igiheburayo canke Ikigiriki, iri jambo usanga rifise aho rihuriye no guhishurirwa. Abantu banje bapfuye no kubura guhishurirwa. Haleluya. Mene data, naho dushobora gushika Imana itagiye iratuzazurira, igenda iraduha dukeye, iduhishurira, tugenda twavansa. Aho niho biryohera, aho niho ubuzima bugwirira, aho niho twagukigwa, aho niho tugenda dukurira, kuko tumatanye nayo ikazana bwa buzima bwayo ikabushira muri twebwe. Haleluya. Ikindi naco kindi mu bwiza bwayo
turaharonkera ubwenge, turaharonkera sagesse. Iyo bavuze ubwenge mene data, si bwa bwenge turonkera mu ishuri, oya, ariko iyo tuvuze sagesse, ubwenge Bibiliya ivuga ni ukuvuga ni ubwenge Imana itanga yonyene, atahandi ushobora kubukura mwene data, atahandi ushobora kubukura. Mu ijambo ry'Imana mu migani, Imana yihishura nka bwenge. Imana ni bwenge. Urakeneye bwenge mwene data, urakeneye ubwenge ingene urongora abandi ku kazi, urakeneye ubwenge ingene urongora abana muhira, urakeneye ubwenge ingene utwara abandi mu migenderanire ufitaniye hamwe n'abandi, urakeneye ubwenge ingene uvuga mu gihe kanaka, urakeneye ubwenge mwene data. Nta handi ushobora kubikura ubwo bwenge, nta handi ushobora kubugwa atari mu nyonga z'Uhoraho. Uyo rero bwenge igihe ugiye kumwegera, uyo araza nawe akaguha ubwo bwenge, akabugutransfera. Salomo, umwami Salomo yari gusaba ibindi, yari gusaba ibikwegana, ariko igihe yaronka akaryo akaba imbere y'Imana ikamubwira ngo saba icyo ushaka, yasavye ubwenge. Haleluya, yasavye ubwenge. Mwene data, urakeneye ubwenge, urakeneye ubwenge gusumba ibindi, urakeneye ubwenge, turakeneye ubwenge. Haleluya, hose aho uri, aho ugeze, mu ivyo urimwo, aho woba uri hose, urakeneye ubwenge, la sagesse. Haleluya. Nico gituma Bibiliya rimwe na rimwe abantu babuze sagesse ibita ibipfu, ibita abasazi, les insensés. Niko ivuga Bibiliya, abantu badafise ubwenge. Ariko ubwo bwenge nta handi dushobora kubukura, nta handi atari mu nyonga z'Uhoraho. Aho niho turonkera ayo masubstance, ivyo vyunyunyu, nta handi dushobora kubikura atari mu bwiza bwayo. Haleluya. Mene data, ndabizi ko benshi babizi ibindi ko ndavuga, ndabizi, ariko mugabo ndashaka kugutera intege, bandanya kurondera Imana. Wa undi nawe yaracitse intege, ndashaka kumubwira ngo vyuka, kanguka mwene data. Nibiki? Uri mu maki, kanguka, kuko turakeneye Imana. Haleluya, turakeneye Imana. Ikindi naco kigira kane, turakingigwa, protection, turakingigwa. Haleluya, turakingigwa. Iyo tuvuze gukingigwa no kuvuga sinshatse kuvuga ngo sishatse kuvuga kwa kundi tubibona mu gukingigwa gusa iyo tugenda, iyo tugiye ku kazi, umuntu ni yari karasenga Mana urankingira, byayo urabibona. Sishatse kuvuga kuko Imana yaremeye kwibana natwe kadukingira. Ijambo ry'Imana ryo tubwira ngo hari umumarayika ngo akamfye ari autour de nous, ari impande zacu, uyo ngo aradukingira, akaduproteja contre les dangers. Haleluya. Aho ubwo ni buryo busanzwe, ariko kandi igihe turi mu bwiza bw'Imana canke igihe turondera Imana, ico gihe impwemu y'Imana ikominika n'impwemu yacu biciye muri impwemu yera ari muri twebwe. Rero igihe cyose hari ikintu ibona imbere gishobora kuba ari danger kuri wowe canke gishobora kukugirira nabi, iraza ya mpwemu y'Imana ikakominika na mpwemu yacu, ikavuga ngo hajya ntujeyo, ijya association ntuyijemwo, kuko imbere bigiye gupfa, bajya abantu ntiwifatanye nabo. Ivyo nta handi dushobora kubironkera iryo jambo canke iryo jwi ry'Imana atari mu bwiza bw'Imana. Nta bandi bashobora kuronka iryo bakwe ryo gutahura canke kumva ijwi ry'Imana atari abantu ba develope canke bagiranira imigenderanire n'Imana, atari abantu bavuga bati ku munsi ndakeneye kubana n'Imana. Mwene data, reka ndakubwire, urakeneye kumva ijwi ry'Imana, kandi Imana iravuga. Haleluya, Imana iravuga mu buryo ubu canke buri, iravuga. Bega none kubera kuri kurahomba,
kuri kurahomba kandi Imana yaraguhaye ubwo burenganzira bwo kuba mu bwiza bwayo. Ariko turakeneye mwene data, turakeneye ubwo bwenge, turakeneye kuba muri iyo protection. Ntidukeneye ko tuja mu bintu hanyuma tugahusha, hanyuma tukagaruka, hanyuma tugasubira tugahindukira, hanyuma tukaza kugaruka kuri yo. Oya, nta mwanya dufise wo guta, kuko twebwe hari byinshi biturindiriye, kuko umugambi w'Imana ni munini. Sinkeneye ko ngenda ndahindukira ngaruka nsubira musha ngaruka. Oya, harageze yuko njana nayo, harageze yuko ngendana nayo, aho ngenda ndi sûr. Haleluya, aho yandekuye, aho yavuze ati genda mwana wanje genda, ndaguhaye favor, bijya ni sawa. Oya bijya bireke, oya hahagarara, oya kata ngaha. Aho niho nkeneye mu bwiza bwayo, aho kandi ngo niho nagenewe, aho niho nagenewe mene data. Ndangiza, kuko ibyiza turonkera mu bwiza bw'Imana, abantu b'Imana, ni byinshi cyane, ni byinshi, nitwo bivuga ngo tubiheze. Ibi novuga ni ibi novuga ni byankenerwa byo mu buzima bwacu bwa misi yose. Ariko mugabo ibyiza dukura mu bwiza bw'Imana ni byinshi. Ikigira gatanu ni iki umwami Uziya yaronse kijanye n'umugisha. Mu bwiza bw'Imana tuhakora umugisha. Haleluya, tuhakura umugisha abantu b'Imana, tuhakura umugisha, tuhakura umugisha. Mumenye yuko ubugaragwa uri kuracamo siyo maherezo yawe, ariko Imana igufitiye umugambi mwiza, igufitiye kazoza keza, igufitiye ibyiza biri imbere. Mwibuke yuko ihanga rya Isirayeli igihe ryari ko riragenda mu gihugu c'isezerano, mumenye yuko guca mu bugaragwa ntiyari finalite, siryo ryari iherezo, siryo ryari iherezo mu bitahure. Ariko mugabo kubera gukomantara umutima nico catevye baguma mu bugaragwa umwanya muniniya. Ariko mugabo mwisho na mwisho barashitse. Nje kukubwira mwene data, ubwo bugaragwa uri kuracamwo umenye yuko siryo herezo ryawe. Haleluya, siryo herezo ryawe, ariko hari ibindi. Kuko ijambo ry'Imana itubwira ngo kuko nzi ibyiyumviro ndabiyumvirako. Muri Yeremiya 29 umurongo wa 11 niho babivuga. Ni byiza, umugambi w'ubyiza, umugambi kukugirira neza. Haleluya, ngiyi Imana twaronde, ngiyi Imana twakurikiye, igirindiriye kutugirira neza. Haleluya, iriteguye kutugirira neza, iriteguye kutugirira neza. Reka nsaba abaririmbyi bahaguruke badufashe. Kwari kugira ndagukangure mwene data, utahure uburemere bwo kuba muri presence y'Imana. Kwari kugira nsubire mpagurutse na wa wundi avuga ati ibi ntibindaba. Igihe bariko baravuga imisi yo gusenga, igihe bariko baravuga kurondera Imana ku gatwe kawe, igihe bariko baravuga kurondera Imana ubudahumeka, nje kuguhagurutsa mwene data wewe washoboye kubisuzugura. Ariko nje kukubwira niwe gusa, niwe atanga ubuzima, niwe ashobora kutuyobora neza, niwe ashobora kutujana aho twebwe tudashobora kwijana. Haleluya, aho rero ngo mu bwiza bwiwe, aho ngo niho twagenewe. Haleluya, ndabasabe duhaguruke namwe turangiza umwanya wacu. Haleluya, haleluya, yes, haleluya, haleluya. Aho niho wangeneye, aho niho wagenewe kabisa, ubwigobeko bwisumba byose, mu nyonga zawe mwami, mu nyonga zawe za. Aho niho wangeneye, ubwigobeko
ngiye mu maboko yawe unkikuje impande zose unkikuje impande zose aho niho dukira ndagushima ndashaka uduze ijwi ryawe umubwire uti Mana nyongerereza Mana shira mwami wanje inyota yo gukurondera muri jewe haleluya Mana gwiza inyota yo gukurondera Mana aho niho wangene Mana sinkeneye Mana guhusha ikintu na kimwe cyo muri presence yawe ariko mwami wanje sinkeneye guhusha na kimwe muri kino gitondo ndakeneye Mana ibiva kuri wewe ndakeneye Mana ubwiza bwawe nico gituma data wo mwishura mwami wanje nyongerereza mwami wanje yo nyota muri wewe hari ubuzima muri wewe hari ubushobozi muri wewe aho niho twambikirwa muri wewe aho niho dukirira muri wewe aho niho twugurukira amaso muri wewe aho niho turonkera ubwenge muri wewe aho niho turonkera direction muri wewe aho niho hari ubushobozi muri wewe aho niho tuvyukira muri wewe aho niho twambikirwa muri wewe hari ubuzima mwana muri kino gitondo Mana ndakweretse umuntu wese ari hano ndamuzanye mu nyonga zawe Mana ndamuzanye Mana imbere yawe data mu ijuru peu importe uko ameze ndamuzanye mu nyonga zawe Mana vyura ubuzima bwiwe vyura ubuzima bwiwe mu gusoma ijambo ryawe vyura ubuzima bwiwe mu gusenga vyura ubuzima Mana wanje bwiwe bwo kuza kubatana nawe muri kino gitondo data mu ijuru ndakweretse umuntu wese ari hano Mana reka Mana kiba igitondo Mana ca restauration izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo mwami wanje wari yaradendubukiwe ndavuze ngo avyuke mu izina rya Yesu Kristo wari yaracitse intege mwami wanje ndavuze ngo avyuke mu izina rya Yesu Kristo uwariye mwami wanje yari yarabisuzuguye reka mwami wanje inkomezi zawe zibe ku buzima bwiwe izina rya Yesu Kristo arataya moshete yebos rete yebos sanda yabashekerebos rente yebos sanda yamashaka yabas haleluya reka usubire mwaya majambo data uyu munsi ndumvise ijambo ryawe kandi nukuri nico gituma uyu munsi fasha ingingo yo kukurondera kuko natahuye yuko mu nyonga zawe ariho hari ubuzima nifuza buri mu biganza vyawe nanje ndi uwawe sinkeneye guhusha ivyo wangeneye nico gituma Mana ndazanye ubugingo bwanje shiramwe inyota muri jewe yuko kurondera
shiramo inyota muri jewe yo kuza gusabana nawe. zana ubuzima muri jewe, ubuzima bwo gusoma ijambo ryawe, ubuzima bwo kurondera biciye mu masengesho, ubuzima bwo kurondera biciye mu mashimwe n'amatazirano. Reka ibyo byose Mana wangeneye, Mana ubivyure muri jewe. Urakoze kuko ari wunshoboza, kuko inkomezi zose Mana ndazikura muri wewe. Urakoze ko ngiye gushobora, kandi ndazi neza yuko uri umwizigirwa, ukwiyeguriye umugirira neza. Urakoze, ishimwe n'icubahiro bikugarukeko ubu n'ibihe bidashira. Abantu b'Imana babwiye bati amen, amen, haleluya.